Inshuti namwe bagenzi mukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Ikabaza TV, turabaramukije kandi turabashimiye kubona muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi itubandaniriza ku kibazo cyama kivugwa cyane kandi kigaruka, ikibazo kijanye n'urubanza rw'igandagurwa y'umuhisinye n'icubahiro Ndadaye Melchior. Urwo rubanza rero rukaba rwarasubiye kuvyugwa. Uyu munsi rero turi kumwe n'umushingantahe Leonce Ngendakumana, asanzwe ari cegera c'usanzwe arongoye umugambwe Frodebu Sahwanya. Turaza kurabira hamwe rero bimwe mu bijanye n'ico kibazo ciyugurwa ry'urwo rubanza, turabe by'ukuri aho ukuri kuhagaze. Mushingantahe Leonce Ngendakumana, turabaramukije kandi turabashimiye kubona mwitavye ubutumire bwacu. Ndabaramukije kandi ndaramukije nabo barakumviriza. Ego, reka tuje rero mu kiganiro. Akabazo kamere twobanza kubabaza, mwebwe nk'abarundi kandi mukaba musanzwe muri abanyapolitike, mukaba mbere muri icegera c'umukuru umugambwe Sahwanya Frodebu, ku bwanyu rero mwebwe muremera amasezerano y'Arusha? Nimba muyemera, muyaha ikibanza ikihe mu Burundi? Amasezerano y'Arusha umugambwe Sahwanya Frodebu nta kuntu utoyemera, kuko yagizemo uruhara rukomeye cyane, kuko hashingwa intwaro ya demokarasi mu Burundi, nta kibanza cyabonetse neza kugira ngo ibijyanye n'intumbero ya demokarasi, ibijyanye n'ibyo demokarasi itegerezwa kubakirako bisigurwe abarundi bavyumve bamenye ibyo ari byo cyabona. Nta mwanya wabonetse. Hanyuma cyane ingorane nk'uko yareje kubivuga mu matora y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na gatatu, ku w'igihugu yaragandagurwa, inzego zirasenyugwa. Ica rero turoza none inzira twocamwo kugira abarundi babanze bumve kahise k'igihugu, bakumve neza niko kahise k'abahutu, niko kahise k'abatutsi, niko kahise k'abato. yoba ari ibiye twese tukaronka aho tuvugira. Twateye rero inzira y'Arusha tujya muri ayo masezerano, bamwe bakaganira bironderera ibibanza gusa, ariko twese tukaganira turaba ingene Uburundi bwosubira ku nzira ya demokarasi, twumvikanye neza intumbero hocamo. Nico gituma rero amasezerano y'Arusha tuyemera kandi tubandanya n'ubu tuyahagarariye. Ego, murakoze neza cyane. Ako kabazo tukabajije kuko umenga nico tuza guhagararira ko muri iki kiganiro kubijanye n'ugo rubanza rwuguruwe n'umushikiriza amanza kizigenza wa Republika y'u Burundi, aho yasohora imitahe ifata abantu bamwe bagirizwa kuba baragandaguye umukuru w'igihugu. Mu majambo muhejeje kuvuga ubunyene, mwavuze yuko amasezerano y'Arusha ari kibanza canke ari aho mwahuriye kugira ngo mushobore gushikiriza ibibazo byagiye biragora Burundi, kugira ngo ntimuze musubire canke Burundi ntibuze busubire kuja muri ibyo bibazo. Tuce tufata rero amasezerano y'Arusha mu gice cyayo ca mbere canke ibyo bitse protocole ya mbere, mu Kirundi bayita ngo ni inkomoko y'amatati y'abarundi, ingorane z'ihonyabwoko no gukumirana hamwe n'umuti wazo. Ico ni gice ca mbere c'amasezerano y'Arusha. Hanyuma mugiye kuraba rero muri ico gice ca mbere, ingingo yindwi kubijanye n'inyishu zatorewe ibyo bibazo byagiye birashigwa habona. Iyo ngingo yindwi mu gace kayo ka 18 gafise umutwe w'ijambo, reka ndabisube mu Gifaransa, bavuga principe et mesures relatives à la justice. Ingingo agace ka 18 rero ikajanye n'ibyo bijanye n'ubutungane, kavuga ibi bikurikira:
la promotion d'une justice impartiale et indépendante. À ce propos, tous les recours et appels concernant les assassinats et les procès politiques seront introduits auprès de la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation établie conformément aux dispositions de l'article 8 du présent protocole. Aha rero bikaboneka yuko bavuga yuko ibintu byose bijanye n'ubwicanyi ibyo bise asasina bizotegerezwa kurabwa n'umugwi ujejwe ukuri n'ukurekuriranira. Mbega mwebwe kumenga mu mugambwe wanyu uyu munsi musa nuko mutemera yuko ico kibazo kirabwa n'uyo mugwi kandi mukaba munezerwa yuko urwo rubanza rwavyutse, aho mubivuga kwiki? Mu ncamake kuko ntawe vuga byose ngo bimare ni byinshi. Mu ncamake muri iki kigabane cya mbere nyine bari kuravuga ko amasezerano y'Arusha bijanye n'ibyashyikiye u Burundi ingene byo kwitwa nabo bibazwa. Nibyo gabane bijya mu gihe yacu icyo kibazo kivuga kiti tumaze kwiheza ibyo byose ni kudondagura amahonyabwoko, gukumira abandi n'ayandi mabi y'ibyo byagiye biraba byabaye byose, twavuze tuti ni ukunyakuyo nta leta y'u Burundi n'imwe izobaho yemerewe gusubira kuzokora ibi bintu tubonye ko byatujyanishije bigabicanishamo akaba abahutu akaba abatutsi akaba abatwa tukicana tukangazanya abantu bagafungwa tega tuti turiya mbere ni kuvuga ibindi byose bira niyo rero twumvikanye burya twananiranye kubyumvikana ko neza tuza kumvikana tuti reka rero dushinze imizi ibiri. Umugwi wa mbere uba umugwi ushobora gutohoza ku byaha by'ihonyabwoko, ku byaha by'agahomerabunwa, ku byaha byo mu ntambara, dusanze ibyo byaha byarabayeho byashingwa sentare mpuzamakungu ku kibazo cy'uburundi gashingwa n'icyabo mpuzamakungu ONU mu gifaransa turayita Tribunal Penal International. Tugiye gushinga n'ubundi mugwi rero uzotoweza kuri kahise witonze atawegamiye abumwizi nyene uzokora ukoresha ukuri ukarondera ukuri kugira twandike kahise ku Burundi kubera ko ndabivuga kandike neza bigatore kwitirwa Abatutsi bigatore kwitirwa Abahutu bigatore kwitirwa basa naho batavuga kuko nabo bari ucaga bagana ariko bavuga cyane cyane Abahutu n'Abatutsi. Aho rero muri iyo mugwi rero wa mbere cyari kigabane cy'ubutungane. Aho rero twavuga tuti aya madosiye wari kuravuga yego cyane cyane nk'iyo muri 1993 niyo muri 2022 yaravuzwa hariho gushyiraho iyo sentare. Mugabo mu nyuma leta ya CNDD-FDD iziriye ubwo waragose bijyanye n'ubutungane waravuyeho. Ubu mugwi rero ubu nta wuzi neza icyo uri kurarondera uwo mugwi. Naho rero byavuye ko twavuga ayo madosiye adosira y'uburugu mugabo mu ruhara rw'ubutungane rwo kurondera ubutungane atari ibyo by'irango mu kuvurwa kugira ngo ikigongo gusa. Ibyo bita amnistie kiragira kikagiririzwa ku kibazo nyene ibyo byabaye ukuri kutegerezwa kuja habona kugira ngo abakorewe ibyaha victime ababikoze baronge akanje baronge bavugira ibyo babayemwo ibyo babonye reka mbere hariho n'amasura nene arigire icyo ashobora kuvuga kugira ngo dushobore guhana ashobore guhanwa abantu bagizwe n'ibyaha n'ibyo dusubire none ibyo byaha by'agahomera mu wabyo n'ubwoko bw'iki hama dushobore no kwandika neza rero kahise ku Burundi ariko ibintu bizwi none bishaka kugenda gute hakaba ari ubutungane byoshoboka gute. Nuko rero twakiye tuvuga tuti ubu rero ko havuyemo ibintu by'ubutungane ikibazo kijyanye nuko abantu bamavuga ngo ugandagaza gukembagaza inzego zavuye mu matora hatakaye ibintu byinshi, demokarasi yaratakaye,
ibiganza no byarasaka ibintu byose byarasubiriye ibyo byose bitegerezwa gusubizwa iteka ari uko habaye ubutungane hatari ubutungane bw'ibyoshobora cyo gituma rero twese tuvuga tuti ibyo bibazo bitegerezwa guca mu butungane mugabo atari kujya kurondera abo ngo bihora abandi atari kugomba kunyegeza ubutungane mu igihe twaganira ibyo byose bica mu mpuzamakungu ONU twari twavuze yuko abantu ibyo bibazo byega baba bari mu migabo cyangwa mu nzego batoja muri uwo mugwi ariko usanga ari bari muri uwo mugwi cyo gituma rero mu njyana tuvuga nti intumbero ni Aisha intumbero zo mu mpuzamakungu ONU na leta bari barumvikanye izo ntumbero ntizikiriho nicyo gituma icyo kibazo gitegerezwa kuja mu butungane. Ubu rero umuntu murashobora kwemeza yuko kubona iki kibazo gisubira kuvyugwa ubu mushobora kwemeza yuko ari kijanye na politike atari kibazo cy'ubutunganye ahubwo kivyutse kubera politike nkuko nabo nyine abivuga. Ikibi cy'abategetsi b'u Burundi muri iki gihe nuko ibintu byose bikorwa mu kinegero bayumva umugambi kanaka bawuvuga bariko baragendagenda yishoboye kudashoboka kudashoboka ntibishoboke nta kintu kitegurwa icyo bita planification nta kintu bitakuze mbere gushyirwa ingene kizoshirwa mu ngiro ni ukuvuga programmation ukabyuka ubuzokuriye amankori hano bigasigurirwa abanyagihugu bigasigurirwa inzuti z'u Burundi zifasha n'abagenzi b'u Burundi bafasha icyo kibazo kiza abantu bose twacyumvise uko n'umugabo w'abanyaproduit wagize ingorane njyarutse ibindi migambo yose kuri icyo kibazo ntibigeze umenya iyo bije biva kuko uri ngo umugwi ugeze ukuri no kurikuranira wita kuri kurakora wita ko hari ibyo bumvise bamenye ntawamenye ibyo ari byo kumva ngo hagiye ubundi mugwi mushaka ntawamenye ibyo ari byo n'ibyo bicaririza nicyo gituma abantu bacavuga bati burya rero ibintu bifite intumbero yo kurondera ukuri bifite intumbero yo guhana bifite intumbero ya politiki kubera bitasiguwe kugeza n'uno munsi birasigurwa nicyo gituma abantu bose b'abarundi n'abakunda uburundi bafashe uburundi baguma bavuga ati ibyo bintu n'ibicibwa habona bimenyekane ingene bizokorwa kuko ibihe turimo birashobora gutuma iyo dosiye idashoboka kuko hari n'abari mu Burundi bavuga hari n'abari hanze hari n'ibindi bantu bavuga bati hari n'ubundi bwicanyi bwahabaye ibyo byose urumva nta muntu azi ingene biriko birakorwa ubwo muba mukwiye kuja murarondera abo bantu babikora bari muri leta cyangwa umugabo uri ku butegetsi bagasigura iyo bariko baratujana kuri icyo kibazo. Ego reka nivyo muravuze yuko bitarasigurwa ni nacyo gituma mbere hariho abantu babiha intumbero ya politike ariko muretse n'ibyo mwavuze kandi ibintu byinshi cyane abarundi batari batazi bijanye n'ivyo n'imishikirano canke ukumvikana kwagiye kuraba hagati y'u Burundi ya leta y'u Burundi hamwe na ONU ukuntu mwagiye mu banyagihugu kubaza ukuntu ivyo bibazo byo kugwa mu nzira hanyuma hakaboneka icegeranyo kigashikirizwa ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gishikirijwe n'u Burundi ariko rero ugasanga ibintu bimwe bagiye barumvikana yuko byotegerezwa gushirwa mu ngiro bitashizwe mu ngiro nk'ibyo mwashikirije bijanye n'uwo mugwi hariho abanyagihugu bavuga yuko uwo mugwi wategerezwa gutorwa n'abantu batari muri leta cyane cyane bajya abantu bitwa ngo nabari mu mashirahamwe atarahanira ibyicaro bya politiki ariko ubu tukabona batorwa mu nama nshingamateka kandi ugasanga harimwo mbere n'abamwe bari mu migambwe gusumba abantu batari mu migambwe ibyo byose kutubahiriza amasezerano canke ibyo abantu baba bumvikanye ntimubona yuko bizotuma kandi Uburundi busubira kuja mu ngorane nk'iza kera? Ivyo nibyo kuko icyo kibazo nta mugwi n'umwe utegerezwa kukizingana naho bari umugambi uri ku butegetsi naho bari ubutegetsi
na cyane cyane mwe nabo nibo bagirizwa ibyo byabaye n'ibiko biroba mbere n'ushaka gushika n'ubu burya umuntu asenye neza amasezerano yarusha agatuma amasezerano yabaye hagati ya leta n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ariryo ryejwe cyane cyane ibyo byo gutohoza ukuri no guhana ku bijyanye n'ihonyabwoko ibyacu mu ntambara cyangwa by'agahomerabunwa ugasoma igitabo cyasohotse mu kwezi kwa gatanu mugabo cyari cyanditswe mu kwezi kwa kane k'umwaka wa 2010 abanyagihugu bo mu gihugu babajijwe abanyagihugu baba hanze babajijwe ibyo byose ko ari bitatu amasezerano yarusha ibyo amasezerano ya leta n'icyo mpuzamakungu ONU ibyo bagaragaje abanyagihugu abari mu Burundi cyangwa hanze byose bihuriza yuko hategerezwa kubaho ubutungane kandi uwo mugwi ugashingwa habaye umwumvikano hagati ya leta n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kandi hakajyamo abarundi n'abanyamahanga muri uwo mugwi ibyo byose ari bitatu ni uko byanditse kandi intumbero niyo ariko rero icyitwa ngo bibwirizwa leta yashyizeho kandi rero iyo ntumbero ni ukuvuga kurembera ukuri ubutungane kunywanisha abarundi intumbero niyo uko nyine bikurikirana kurondera ukuri ubutungane kunywanisha abarundi ibwirizwa rero leta ya Sande Bese yazanye mu nyuma bizana ibindi ntumbero bivuga iki ukuri ikigongo mu bitakaje cya amnesty kama abantu bagasubiza hamwe ibyo nyumva iyo ntumbero yongera mu bari gusubiza abantu hamwe bimwe by'ubutungane ariko aho kuri ya dosiye y'abandi bumva biri bihagaze biri hamwe rero iyo nzira leta yazanye zo kugira ingorane kuko ndakuri kuzomenyekana abakorewe ibyaha ntibazobona aho bavugira ababikoze ntibazamenyekana ikizoga no muri ibi kuzoba ibori hagarutse ibori rero abarundi bazoca basubira muri bya bindi twamenye kuva kera kwicana kwangazanya kandi n'ubu urabibona nibyo bihari kubera abantu batikindi intumbero yari yavuye mu masezerano yayo ndishe rero ikibazo cyawe mu kuvuga bibandanije uko biri ubu aho hari ibiganiro bantu baravuga ati none hari ibyo twumvikanye hari n'ibindi tutumvikanye nibyo by'ubutungane none mu gihe hazoba hariho leta irimo abo byagirizwa bizogenda gute bizoshoboka nk'akarorero nkungu dufate nkungu leta irimwo umugambwe CNDD-FDD irimwo umugambwe Iprona aho mbona nabo iyo nama y'amateka ukuriwe iyo nama y'amateka ukuriwe none muri ibyo byabaye twavuga yuko umugambwe Iprona umugambwe CNDD-FDD akabagirizwa iyo bakora ushyiramo bonyine igakinya muri izo leta kugira ngo ari iraba cyangwa ngo n'amashinga y'amategeko ari iraba muri iyo nama yumva homba iki nicyo gituma dutegerezwa kuzoharira gusubira guharira hari imyuka myiza ko twavuga tuti hari imyuka myiza ibindi bintu byose dutegerezwa gusubira guharira ingene twogarura kugira ngo nakubwiye bavuye muri bya migwi itatu kuko nta uri hejuru y'abanyagihugu icyo cyarabagije ni leta yababajije kandi iremera ko abanyagihugu bari hejuru y'abantu bose n'inzego n'umukuru w'igihugu hejuru kandi n'ibyo ibyo rero bashyikirije n'abanyapolitiki bakaba babyumvikanye iyo arusha na leta y'u Burundi ikaba yabyumvikanye cyangwa mpuzamakungu ONU ni ibyo dutegerezwa gusubira gutangira bikagaruka igashyirwa mu ngiro naho ubu nta kuri ko kurondezwa n'abandi kuronderwa keze kubona abantu bagegeye abandi bafunze abandi bafunze kuryo mu gihugu n'ubwo bagusa kuba ko kuronderwa nyine mu njyana rero ibiriko birakorwa ubu birashobora kuzodusubiza mu kaga kuri icyo kibazo cyo kurondera ukuri no kuraba inzira zose gisara ego
reka tuje ku kandi kabazo mugiye kuraba inyuma y'uko nyine cyubahiro umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior agandaguriwe wari karatwara igihugu umushingantahe Sylvestre Ntibantunganya yarandikiye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU asaba yuko hatangura ibintu byo kurondera uko hoba umugwi mpuzamakungu ugira amatohoza ku bintu byabaye. Hariho ibintu amatohoza yabaye mu gihe amasezerano y'Arusha yashizwe ko ibikumu hanyuma hagaca hatangura gutwara umushingantahe Petero Buyoya nawe nyine yarandikiye ONU asaba yuko uwo mugwi woja gutangura amatohoza kugira ngo bace bashiraho n'aya sentare mpuzamakungu mwavuze. Ariko rero kuvaho CNDD FDD igiriye ku butegetsi ntirigera ikora kuri ico kibazo c'amatohoza mpuzamakungu canke ishingwa ry'iyo sentare mpuzamakungu. Mbega umuntu arashobora gusigura yuko canke kwiyumvira yuko bafise uruhara runiniya mu bintu by'ibibazo byo muri kahise bituma nabo nyene batinya yuko ivyo bintu bija habona? ntawe tuvuga ko mugabo FDD itagikoze ko ushima baragikoze ko niyo bagikirije inyuma wese n'ubwo byakoze ko kigeze yereye Arusha tukajya kuri leta na ONU tukajya mu banyagihugu ndakugira twari kigezeho baja imigiriri umugwi utoboze kuri neza na neza ku byabaye kugira kahise kanditswe neza nakwiye ko katandika ngo abahutu cyangwa abato cyangwa abazanwa kabe kahise k'abarundi n'ubundi mu byo gutohoza ku byaha by'agahomeranwa byabaye kugira hashinzwe iyo sentare bivuga gute ko CNDD itabikoze ko ibyo byarazimanganye kiravuga ko byazimanganye ahubwo niyo yakoze cyane gutugagira n'abandi kuko twasigaye turumva karazimanganye ubu nta bigiye turiko tutera kwija rero bisigura yuko bafite ibyaha binini bikomakomeye gusumba iby'abandi oya turabye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo itandatu na rimwe twabyumvikanye gushika uno munsi rero mu biganiro tugiye byatugesheka n'uno munsi abandi bose baguma bakora ibyaha none ko bazoye ibazwa ibiranye ngeruka bazoye ibazwa ni kuri bitegerezwa nuko nari ndabivuze kugaruka ku ndunduro twandika kugira hazamenyekane neza uruhara rwaba kuko tugenda Arusha igihe cyajya tuvuga ngo tucindiye mu ibiri byabananiranye ko kumvikana twarumvikana kiti abantu barishwe amahoro y'ubwoko yarabaye abantu barakumiriye ibyo tubabyumvikana bagabo ababikoze barananirana nicyo gituma rero ubu karenga imigambwe washaka tuvugane kuri kuko niko kuri nyene turi nyene karenga imigambwe nkayitona imigambwe nkakezebu imigambwe nka CNDD FDD imigambwe nka FNL iyo migambwe irimo ababaza ibyabaye muri iki gihugu yego cyane kundanye rero ijya hejuru ngo nigomba kugira umwezi no gutohoza kandi urumva kubera hatarakoze nawe ngo abane bakoze ibiri gusumba abandi ndemere rero ishiranye intahe yashize mu kwinjira yuko uwo umugwi utegamiye kuri leta cyangwa imiryango iri ku butegetsi umugwi ubwizwe abanyagihugu babivuze ibindi ndavuga ko ndabivuga kuko ngaje muri cya gitabo nariko ndakubwira bicaye amatohoza hamwe baraza abanyagihugu urimo cyane cyane abihereye imana n'ayo mashyirahamwe yigenga kuko bikunda gukorwa n'ubutegetsi byateguwe n'imigambi ubwo butegetsi bugakoresha inzego z'igihugu cyane cyane igisirikare cyane cyane igipolisi iperereza ubutungane n'intwaro n'inzego nshingwabikorwa urumva rero sinovuga ngo niwe bafite bakoze amabigitsumba abandi ariko ndabona ko bafite ubwoba iyo bataba bafite ubwoba ntibari gusubiza inyuma ibi by'ubutungane
ego reka tuje kandi kabazo mu kiganiro mwaheruka kuduha mwaravuze yuko n'ubu mwari mwavuze muti twobaza bo nyene mwe mwarigeze kuvuga ko mwagize umugambwe wanyu wagiye urahura n'ibibazo bitari bike naco gituma hari byinshi mutashoboye gukora kugira ngo izo manza zive mu nzira ariko namwe mwarigeze igihe mwariko muratwara mu gice kigira kabiri kiya ca bita ngo ni transition mwarigeze gusohora itegeko riraba uwo mugwi nyene wo kumenya ukuri no kurekuriranira mu 2004 nimba ntihenze ariko itegeko ryarasohotse ntiryigeze rishigwa mu ngiro gushikaho CNDD yagiye ku butegetsi mbe none namwe ntimubona yuko mufise uruhara mu kuba mwaratumye ibintu bitanyaruka bikagenda buke buke ibyo byose nibyo bisoje habona nakubwiye ko nakurude ntayi kuri muri yabigambe kamakomeye naku Odebona nakuye ibyo byose nibyo bisoje habona ibyo tuzebazwa twaritegeye kugira ngo tugishe kandi akunda mwamaze kwishyura umugambi abanyakurude bunye n'ibinyama bikishyura cyane n'ubu nuko atari cyo kibazo cy'uwo munsi cyangwa cyo mu kiganiro natera kingene umugambi wanyakurude umaze kubyishu ate kiko turaganira n'amazi yakiri ndiko ndahurira na gitoya bwoko bw'abakunzi yavuye yakiri n'icyo mu butungane kandi amateka atari tegekanya uko ariko ibyo rero ntabwo bijyamo mwenye ibyo nimba nyine abantu babikora rero twebwe nk'uko wabivuze twarasohoye harasohotse warahere kuri abantu kuri kimwe n'abantu ngaho urajya no kuri Uganda yizeye ibyo bwirwa ibikorwa byakoze kuri Uganda yizeye kuri Uganda yizeye bityo rero ingene byagoranye y'amategeko antete y'amategeko abiri byari byo gushyiraho uyo mugwi nk'uko bari babyumvikanye muri inzego mpuzamakungu twari kwemeza n'ibindi nteguro bijyanye n'ibiterekanijwe bya politike n'ibitero bya politike ku bantu wabikanutse yari une convention facultative sur les droits politiques civils yarimo rero ikintu cyo gushyiraho antitribunal mwene muri nation zitwa berako yakiriye rimwe ko ari bibiri mu biro kwa perezida yizeye abona kugira ibyo yumvise mugabo urumva ko bitarasohoka kidobyemeza ko ari ibyo muri icyo gihe abasirikare bari bahari bavuze bati ibyo bintu mukabikora uko bimeze turi mu ngwano twebwe ntidusubira kurwana unaca mwimenya rero ni kugira ngo perezida ndayizeye kuko niba byo byazimanganya ariko ibyo byo byarabaye birazimangana nyine mu gihugu babaho turabaza birananirana turabaza tuti mbe cya kindi cyo kubatizwa cyo cyagenze gute iriye tuzoze twakwibagiye nyine usanga nabyo byaranzwe ahubwo harimo ibintu yavuze ati birashobora gushyirwa ku byo kwemezwa bikazoshyirwa mu ngiro ngo imyaka indwi yeze ashaka ingingo mwene iyo aho se nizesede iziriye roho yose kirabifuta urumva rero uruhara turabifite mugabo birebera abantu dushyireho iyo migwi uko twetekanije amakuruderu ibigeretse izo bwishyura rero mu majambo make mwebwe uwo babwira yuko nimba mushigikiye yuko ubwo rubanza uko ruriko ruragenda ubwo rubanza rugahagarara ibintu bikaja mu nzira mwobishigikira namwe twebwe tuvuga yuko urubanza ubu tugiye ku rubanza rwandadaye atari muri ibyo bya nako nyemerera iyo gutohoza kuri ibi rimwe tuba tuti ubwo rubanza rutegerezwa gutohozwa neza mu mwidegemvyo hari umwuka mwiza mu gihugu icyo cyari cya mbere uwo mwuka mwiza ntabwo nzi ko turawubona kandi bigatohozwa mu mucyo biriko biraboneka nabyo nyene cyakora tukavuga tuti ntihagire umuntu agira umwikeko
ntihagire umuntu azira ihori kugomba kwihora kuko icyo gihe ibyo bari ko birakorwa ibyo bari ko birubahiriza iragi rya ndadaye uburundi ndadaye yifuza bwarazira kurenganya abantu bwarazira ibyo ihori byarazira gushyira imbere ibintu by'amoko bafite ibyo bintu bikorwa mu muco ibyo byose bitajyamo uyu muco rero twebwe mu garagaza n'akuruduru nawe turi ko turabona bijya n'ingano ibandanya kuko urumva urwo rubanza aho rwaherereye umushyikirizamanza mukuru wa repubulika ariko dufite ko yitwa agihita kutariko bashaka urubanza rutariko bashaka urubanza rutariko yaciye urubanza gusa ngo umuntu uranyishe ndadore bashobora kumukaporari umwe ngo yamuyige ariko mukaporari umwe mu gihugu kimwe abasirikare barenze ibirori byayo iyo kuki umukuru w'igihugu wenyine bagihita kutariko kuhita ati abasenyeye inzego z'igihugu n'umukuru w'igihugu nabo ni inzego kindadaye ni inzego z'igihugu by'umukuru w'igihugu akagendamo baguhita uko ukoro rwagiye rugira ruritwa ko rwagiye rukurikirana urabona imyaka ni myinshi cyane kirakemuye rero ko ibyo bibanza cyangwa n'ubundi ibibazo twavuga iyo dosiye yuzuruzwe isure hasigaye kuba itehoza mugabo muri bimwe byose nakubwira biriko bigenda neza bimeze neza ataragomba kubishyiramo umuco muke biteza kujyamo umuco ibintu byose bikajya harema byo ndibaza ko kariho abantu bakunda kuvuga ati ubwo bitewe n'abaprodebu bamwe kubera ibyaha bagirizwa abandi babyagize by'inyuma y'igiti nta bindi bumvikanye abandi bakavuga ati ubwo cnddd na iprema aho cnddd gicaye nta bindi bumvikanye iki cyose ni ibibazo bitubaza kujya habona ibindi byapfuye giti byapfuye giti niyo twese biza kujya habona nicyo gituma twebwe tugomba tuvuga tuti uru rubanza rwandadaye ntirushobora kujya mu mugwi utagiramwo ubutungane ntibitoshoboka bitegeza kujya hari ubutungane mugabo kintu tubibona kubwira eka mbere na ori nawe nyine menga yarigeze kuvuga yuko ujya mugwi uraba ibijyanye n'ukuri n'ukurekuranira yuko udashobora kuraba kijya cyaha kijyanye no kugandagura umukuru w'igihugu hamwe no gutembagaza inzego z'igihugu. Mbega akabazo ka nyuma, murafise icyizere yuko ibyo mwifuze yuko byoba byose bikumvikanwa ko bikafata intumbero mwari mwumvikanye yarusha, mwibaza yuko ibyo bizoba? Alo, sinzi ko mwumvise akabazo twababajije. Ego, turiko turabaza duti mbega murafise icyizere yuko ibyo bintu byose, izo ngorane zihari ubu zizofata intumbero, muzoja hamwe na mukaganira bigasubira bigafata intumbero byategerezwa gufata kugira ngo Uburundi buronka amahoro, ugwaruka n'akazoza bizo bimere neza? Kitafite icyizere ariko bandanya politike twoca duheba. Kitafite icyizere n'uwo mugore twobandanya dusaba ko yoshigwaho yoshigwaho bisunze ibyo twumvikanye muri izo impande zitatu nabendaguye. Icyizere cyagize tugitangira kwiyumvira ibyo gushigikira demokarasi mu Burundi. Abantu benshi bavuga bati muriko muraca umwanya, hano bavuga ati abakurudi mu mubona ni babandi bababyawe n'ababyeyi badafite ubwoko bumwe. Barabivuga ati ku buryo byose bagomba gufutanganya. Rero turabwira tuti turizeye neza yuko abarundi abahutu abatutsi bazoja bakaganira, kubera ko muri twebwe kuba kwishimira ntitwigeze twemera ko ikibazo kiri mu Burundi ari ikibazo hagati y'abahutu n'abatutsi. Twavuga tuti ni ikibazo kiri hagati y'akazi k'abantu kaba kari ku butegetsi, kagomba kwitungana ubutegetsi, kagomba kwitungana itunga ry'igihugu konyene, mugabo kugira bishoboke mu mwanya muto, kuko ibishobora kuramba ivyo bishobora kuramba, kazagomba kwitwaza ikibazo cy'abahutu n'abatutsi, ikibazo cy'amoko. Ariko
barashitse turaganira n'abakorona bari ku butegetsi, turaganira n'abatutsi bari ku butegetsi, turaganira n'abanyabururi baka demokarasi yari yakinizwe tuvuye aho ishaka kwakwirifatira n'ingene byose bigenda neza, ariko urabona abayishe ariko bagomba kuyica ntabwo bazotora rero, kuko abarundi baramaze kumva ko hategerezwa kuzotorwa ukuri kuri kahise biciye muri ya migwi nakubwira. Ibyo abarundi barabizi, waba bashobora kwiyumvira ngo uriko urakora wandika ibyo ushaka byose, mugabo impera n'imperuka ukuri kurasinda kukaja habona. Abarundi baramaze kumenya ko inzira ya demokarasi aho mu gushyikira ubutegetsi uca mu matora, mu gutwara ugatwara hageze ku buvako ukabuvako hisingiye indwara ya demokarasi, ingombero ya demokarasi. Ibyo abarundi turabizi twese. Yego cyane. Abo rero bakaba bari kubakoresha ingufu ndakama basatubongereka, kuko ndatera ibyo bamari bizobandanya bikorera inabi igihugu n'abanyagihugu nk'uko turi ngo tubaye bizi, ariko niba n'ingaruka n'ibyo abanyagihugu indwara nyene ziragoye zikura. Turakoze icyizere rero nicyo gituma urugamba tuzorubandanya, kandi turabona ko ari ibimenyetso y'uko bizotsinda bikazodobuza, kuko bose bavuga demokarasi, bose bavuga kumenya ukuri no guhana ibyaha. N'abari ku butegetsi n'ibyo bavuga, ni ukuvuga tuzogorora rero, reka tuvemwo muri aka kaga turimo, burya tuzubaka igihugu cyacu neza twese turi hamwe atanyagukira, kuko icyo twita ikibazo nyamukuru hagati y'abahutu n'abatutsi, abantu bose baramenye ko atari cyo, baramenye ko ari abantu bagomba kwiba igihugu gusa aribo bagorana. Mushingantahe Leonce Ngendakumana, turongeye kubashimira ku kanya mwaduhaye. Murakoze cyane. Ego murakoze namwe, kandi inshuti namwe bagenzi rero mukurikirana iki kiganiro, turabashimiye. Tuzosubira rero kundi munsi. Murakoze, mugire ibihe byiza, na cyane cyane mugire Noheli nziza hamwe n'umwaka mushasha mwiza.